umva ukuri. Gukunda mugenzawe nkuko wikunda bisobanura iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kunda mugenzawe nkuko wikunda. Byanditswe mu gitabo ca Matayo igice ni ca 22 umurongo wa 39 eka mbere no mu Balewi igice ca 19 umurongo wa 18. Ariko mugenzawe ninde? Mu gitabo ca Luka igice ca 10 uhere ku murongo wa 25 hari umugano tubwira umusamariya w'imbabazi. Yesu yariko aravugana n'abafarisayo maze umuntu mwaramubaza ngo nkora iki kugira nze mbone ubwami bw'Imana. Yesu aramubwira ngo hari umuntu yaravuye Yerusalemu agwa mu bambuzi. Maze umuntu agwe mu bambuzi umuherezi araza amucako ntiyagira ica mu marira. Umulewi araza amucako ntiyagira ica mu marira. Ariko ngo haje umusamariya amugirira neza aramuvuza baramusomora arakira. Yesu arangije umugani arabaza ngo none mugenzi w'uwo muntu ninde? Waba umufarisayo aramwishura ngo nuwo yamugiriye neza. Ntabwo wamugiriye neza ari umuyuda mugenzi we, ahubwo kubera ko yahuye n'umuntu w'imbabazi akamugira neza ari mu makuba niwe yahindutse mugenzi wiwe. Umva ukuri rero, mugenzawe ni umuntu wese usanze ari mu byago ukamugira neza, ni umuntu usanze ababaye ukamuhumuriza, ni umuntu usanze akenye ubishoboye ukagira ico umufasha, ni umuntu usanze agwaje ukagira ico umufashije, namba ro kumusengera, namba ro kumuha uburyo akaja kwa muganga ukamugira neza, ni umuntu ari mu bitaro ukamenya kumwitaho. Umva ukuri rero, kugira neza umuntu bishobora kugaragaza ko ari mugenzi wawe. Mu gitabo ca Matayo igice ni 7 umurongo wa 12 Yesu yavuze ngo nuko ivyo mwifuza ko abandi babakorera namwe ari byo mugira mute mubakorera. Birumvikana ko kwifuza kugirirwa neza nivyo dukwiye kwifuriza abandi. Ushaka gukundwa nawe kunda abandi, ushaka gushimwa shima abandi, ushaka gusengerwa sengera abandi, ushaka kugenderwa ihuzo buri mu bitaro wagwaye nawe sanga y'abandi ubagendere. Wifuza kuvugwa neza gerageza nawe uvuge neza abandi. Wifuza kuzofashwa igihe wahuye n'ibyago fasha abandi. Wifuza inshuti nziza nyinshi gerageza nawe ukunde abandi. Umva ukuri, itegeko ryo gukunda mugenzawe nkuko wikunda ritwereka ko jewe ibyo nifuza ko abandi bangirira nibyo nkwiye kubagirira. Nimba nsanze umuntu ari mu munezero ninda mufashe kunezerwa igihe umunezero arimo Imana iwemera. Usanze umuntu yibarutse mukeze, usanze umuntu yadandaje arunguka mukeze, usanze umuntu yakoze ibintu byiza kubera ingabirano Imana yamuhaye bishime nezeranwa nawe. Usanze umunyeshure ikibazo yagitoye ku ishuri anezerewe nezeranwa nawe. Ariko kandi Bibiliya ikongereka tubwira ngo munezeranwe n'abanezerewe kandi muriyane n'abarira. Usanze umuntu yapfushije ifatanye nawe mu mababaro, usanze umuntu yahombye ifatanye nawe muri ico gihombo, usanze umuntu yahuye n'ibyago ishire mu kibanza ciwe nawe ibyo byago byagushikiye. Umva kuri rero, kugira neza mugenzawe canke gukunda mugenzawe nkuko wikunda uko wifuza ko ibyiza biba kuri wewe byipfuriza abandi. Kuko ata muntu yifuza ko agirirwa nabi, kuko ata muntu yipfuriza ibibi, kuko ata muntu yipfuriza ibyago ntidukwiye no kubyipfuriza abandi. Kuko ata muntu yifuza ko yovugwa nabi, kuko ata muntu yifuza kuzobura ubugingo buhoraho ntidukwiye no kuvuga ngo abandi barakabura ubugingo buhoraho. Ntidukwiye kwipfuriza abandi kubura ubugingo, ntidukwiye kwipfuriza abandi guhera mu mitego ya Satani, ntidukwiye kwipfuriza abandi kuguma mu bigeragezo canke inyoshambi ziva ku mwasi zibaganisha mu vyaha. Umva kuri rero, gukunda mugenzawe nkuko wikunda nukwishira mu kibanza ciwe, ari mu munezero ukanezerwa, ari mu byiza ukanezeranwa nawe, ari mu mubabaro ukababarana nawe. Umva ukuri, mugenzawe ni umuntu wese akwiteze ko ubufasha maze ukabumukorera utaravye idini arimwo, utaravye umugambwe arimwo, utaravye ubwoko avukamo, utaravye igihugu, aho ukamenya ngo ikiremwa muntu ni nka wewe kuri kiremwa muntu n'ubundi ubona ni kiremwa muntu. Umva ukuri.